Ndakuramukije nshuti mukundwa dusangiye urugendo rwo kuja mw'ijuru. Ndakwifurije bwa mbere Noheli nziza, ndakwifurije umwaka mushasha mwiza, naho hasigaye iminsi mike tukawugeramwo, ariko kubw'ukwizera ndakwijeje ko uzoshika mu mwaka ukurikira. Yesu Kristo akumpezagirire. Tugiye gusangira umurongo w'ijambo ry'Imana. Nabonye ko vyotugirira ikimazi mu gitabo c'imigani igice ca 22 ku murongo wa 24. Haravuga ngo ntugacudike n'ikirandamuke, ntukagendane n'ikigaruke. Ku murongo wa 25 havuga ngo woye gutora inzira ziwe ugatega ubugingo bwawe umutego. N'aya majambo y'Imana mwene data nagombye ko dusangira. Salomo hano yariko arandika aduhanura, aravuga ngo ntugacudike n'ikirandamuke, ntukagendane n'ikigaruke. Mu vy'ukuri abantu b'ibirandamuke barabaho, abantu b'ibigaruke barabaho. Iyo umuntu umubwiye ukoresheje ino mvugo bamwe bona gukarira, ariko niyo mvugo yakoresheje, niyo magambo canke niyo majambo yakoresheje ngira ngo kugira ngo vyumvikane neza. Hari abantu barandamuka, umuntu akarandamukira mugenzi we, umuntu akarandamukira umubanyi wiwe, nimba ari umugabo akarandamukira abana biwe canke umugore wiwe canke abakoresha biwe, abakoresha muhira canke ku kazi n'ahandi, bitewe n'ikintu kitamuhimbaye kibaye. Ariko turabizi ko turi mw'isi tutari mw'ijuru. Aha mw'isi twambaye imibiri, umuntu arashobora kuraka canke umuntu arashobora gukorera ikosa mugenzi we, umuntu arashobora kutaguhimbara, ariko nta mpamvu n'imwe yo kuba ikirandamuke. Twebwe abantu b'Imana canke twebwe abakristo, abantu twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, dutegerezwa kugira kamere nk'akari muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu nta bintu vyo kurandamuka birimwo, kuko Yesu ubwiwe yaravuze ati nimunyigireko kuko ndi umugwaneza kandi niyoroheje mu mutima. Vyumvikana ko muri Yesu harimwo ukwiyorosha, harimwo imvugo nziza, harimwo ubugwaneza, harimwo urukundo rwinshi. Ntaho Yesu yoshobora kurandamukira umuntu canke amukankamire. N'ivyo tubona mw'ijambo ry'Imana, yoba yarakoze agatsiba ikimoko agavuga rwose n'ijwi rirenga ati iyi nzu canke ingoro y'Imana izokwitwa inzu yo gusengeramwo. Ntikwari ukurandamuka, birya Bibiliya vyitwa ishaka. Mugabo uku kurandamuka ndiko ndavuga ni kwa kundi umuntu ashobora kubwizanya inguvu n'umuntu mugabo aba bitewe n'uburake. None rero ntugacudike ngo n'abameze gutyo, ngo kandi ntukagendane nabo. Nizera neza ko icatumye aduhanura ati ntitukagendane nabo, nuko mw'Izaburi ya mbere handitse ngo hahigwa umuntu atagendera mu nzira z'ababi, hahigwa umuntu aticarana nabo, adahagararana n'abacokoranyi, hahigwa umuntu ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho. Mwene data mukundwa dusangiye urugendo kuja mw'ijuru, naho turi muri no misi ya Noheli, numva no kwipfuriza kudahagarana n'abacokoranyi, numva no kwibutsa ino mirongo y'ijambo ry'Imana, naho wowe warayize uhereye muri Sunday. Imisi turiko turaja mw'itera iba mibi, umuntu wese ategerezwa kuzigama ubugingo bwiwe. Ubugingo bwawe ntubutege umutego kubera kuza uravuga amajambo mabi, kumviriza ibiyago bibi, ngo nawe usange uri umuntu w'ikigaruke, usange uri umuntu w'ikirandamuke, usange utagitanga imbabazi, usange guharira bigoye, usange kwihangana biva kure. Woba uriko uratega ubugingo bwawe kuranduka. Icatumye ahanura rino, Pawulo ubwiwe nawe yavuze ati kubana n'ababi konona ingeso nziza. Birumvikana ko niwabana n'abantu b'abarandamuke, nawe uzosanga usigaye uri kirandamuke, uzosanga ushoka kuvuga utarabaza neza ibintu,
usange abo mubana urabarandamukira, ugukoreye agakosa gatonya uramurandamukira, usange imbabazi muri wewe ntazikiriyo, usange kwirimbura ntabikiriyo, usange muri wewe guca bugufi vyaheze. Mwibuke ko neza ko Yakobo we yavuze ngo umuntu afata ururimi rwiwe, ngo uwo muntu ngo ntatsitare mu vyo avuga, ngo abashoboye kuzigama umubiri wiwe wose. None rero mukundwa, ndaguhanuye muri ino minsi mikuru vyoshika ukabura ivyo ugomba ku mugabo wawe, wirinde kuvuga nabi canke ku mudamu wawe. Hariho ababa uri umupapa wasumye ntabiteke neza nk'uko bikwiye, nta mpamvu yo kurandamuka, ntirasiyo yawe arayishe kandi wayiguze amafaranga menshi. Nimba wowe uri umumama wari wifuza gushaza muri ino minsi mikuru, uburyo bukaba butariko buragenda neza muri famiye, nta mpamvu yo kurandamuka, nta mpamvu yo kuba ikigaruke, nta mpamvu. Abantu b'Imana dutegerezwa kugira kamere nk'akari muri Kristo Yesu, tukihangana, hama tugasenga Imana, tugashishikara kugororoka, tugashishikara inzira y'agakiza. Kandi ikindi mwene data nagomba nkwibutse, nuko imvugo nziza canke imvugo yiyoroheje ihwamika uburake. Ihwamika uburake, wige kuvuga neza naho umuntu yoba akugiriye nabi, naho umuntu yoba agutsitayeko, naho wowe ubonye ibitagenda neza, naho umuntu yoba ariko arakuvyurira uburake. Twebwe ntitwifata nk'uko ab'isi bifata, ntitugenda nk'uko ab'isi bagenda, ntitugenda nk'uko aba bantu b'ibigaruke bagenda, kuko aba n'abantu bataramenya uko Imana ivuga, n'abantu batarigishwa ijambo ry'Imana ngo bakire Yesu nk'umwami n'umukiza abigishe kuvuga neza. Twe ntitwifata nkabo, twebwe ntituvuga nkabo, ariko wige kuvuga imvugo yiyoroheje, kuko imvugo yiyoroheje ihwamika uburake. Ahandi nyene mu migani ijambo ry'Imana ritubwira ngo kwitonda k'umuntu kumutera guteba kuraka, kandi icubahiro ciwe ni ukwirengagiza ico yacumuweko. Urumva ko nawe ukwiye kwiyubara, nawe ukwiye kwirinda, ukirinda mu vyo uvuga, ukirinda mu vyo ukora. Ariko iyi mirongo y'ijambo ry'Imana yatubwiye ko tukwiye kwirinda bameze batyo, ntitugacudike nabo kandi ntitukagendane nabo, ngo twoye gutora inzira zabo, ntitugafate inzira zabo, ntitukazigane, ntitugase nabo, ntitwifate nkabo. Aca avuga ngo twoca dutega ubugingo bwacu umutego. Birumvikana ko abakora ibisa bityo na bwa bwami bw'Imana turindiriye ko batazobubona. N'aya majambo y'Imana nari numvise twosangira nawe mwene data, dusangira urugendo kuja mw'ijuru. Nkwipfuriza Noheli, nkwipfuriza n'umwaka mushasha mwiza, no kugira impinduka mu buzima bwawe, kugira ngo uze winjire mu mwaka wa 2025 warahinduwe muri vyose n'ijambo ry'Imana. Yesu Kristo akumpezagirire cane.